Turi kumwe n'abandi twashize hamwe ivyumviro turakora umugambi wo gukora ibirato. Bisanzwe uno mugambi wo gukora bino birato si uno munsi nuwo kuva kera cyane hareze imyaka 30 ibintu bikorwa ko mubibona. Mugasije nanda birongoye hari abandi babirongoye ngaho nuko gusa hagiye haraba intambamyi guhunga turaba mu bindi bihugu kushikana n'umugambi urabona hama horabonekeye mu Burundi tugarakora mu Burundi. Nayo mugambi ni w'igihe kinini cyane kuko ubuhinga n'ubumenyi dusanzwe tubifise. Ibirato cyane dukora bikorwa mu nshato zaba z'impene cyangwa z'inka kugira ngo abarundi baronke ibirato bikomeye kandi vyizewe bivanye nuko abantu benshi bagenda n'amaguru. Tutararonka umutahe wa PAEEJ nukuvuga twarashobora gukora ibirato 5 isandari 5 ku munsi mugabo aho turonkeye byaragwijwe n'incuro zibiri. Turashobora gukora ibirato bitari munsi ya 10 uca wumva ku kwezi ko ashobora kuba hashose ipera 300. Mu bisanzwe ubwa mbere tutaronka umutahe wa PAEEJ twari abantu batarenga 5. Mugabo aho turonkeye umutahe wa PAEEJ turamaze kurenga abakozi 10.